twebwe dufise ibibazo abanyarwanda bacha dusumba barata dusumba kijya kintu cyo gukundana gufatana mu nda wabo dushobora kukugaya wewe wagiye kugira media yari bakakugaya ugasanga wakiriwe n'abantu babiri ariko bo baje ngaha bagenda n'amakamera y'umwanya dugana hejuru mu biti kandi promoter akacaba mu bodyguard mugabo umunsi rero umuziki w'u Burundi wasubiye kwinjiriko nyene y'umbwire ico kintu tutaranacinjiramo urabibona yuko kandi wa muziki wo hakujya turetse wa Tanzania wahe tukavuga u Rwanda direct umaze gusubira kutwinjirira kandi bo umuziki wo mu Rwanda wapi sho kuvuga ko kura twinjira abo ukuragenda none top 10 zabo classement zabo bavuze iti indirimbo ziri bacha bashiramo na caution dramatique wa voilà bo bisigura yuko abanyarwanda ico badusumba tukivugira ngo turaba aho tukitugire abanyarwanda baki badusumba reka dushimire kwanza aba diaspora twebwe tinuze aba diaspora kandi abashimira aho bose aho bari hanze mu bihugu bari za Dubai muri Europe Amerika baguma bashiramo amafaranga batuma ko barirenzi nice tuzoshikirwa natwe biko biraza biga nivyo byari mu Rwanda muri Kongo muri Tanzania ugasanga ugiye ku kibuga c'indege uhura n'abaririnzi nka batanu bamwe baje abandi bagiye voilà mwanga mu Burundi usanga umwe mu mezi 5 ubure biriko biraza se uko biraza vuba mu itari kusanga bamwe bagiye abandi bakagaruka indirimbo yanje nasohoye yitwa Shu indirimbo ya bien abantu benshi barayakiriye ndabashimiye ari ibindi bikorwa byinshi cyane nge gushobora me ari akabazo gusa gato kari kahari ufise ikibazo ca mibe cyangwa izindi ngora zo mu nda ufise ikibazo citwa sekara by'inzira y'ibifunguro yo trouble digestif ufise ikibazo cy'uburuhe bw'igitigu ufise ikibazo cy'itokogwa ry'inzira y'amaraso canke y'umubiri ufise ikibazo cyo gukomorwa n'igikoko canke ufise ikibazo cyo gufungura ishano canke mu byo wanyoye kaze cyane mu kigo Sanibu kirabigufasha herawe nawe cyakuzana ingaburo muti Aleo Gibraltar please irabigufashamwo igakemura bigebazo byose twakubariye woba wifuza icyo tugufasha dukorera muri rohero ya mbere kuri Avenue Pierre Ngendandumwe inimero 22 mbega ubu uri kure cyane udashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majana 756 canke kuri 77 93 67 47 turabahaye ikaze cyane kugira ngo amagara yanyu abandanye amera neza kuko gukira indwara niko kuramba. Hello my people out and there aho muri hose ni Blaise Hakizimana nyita the best ni Akamo TV. Nkuko bisanzwe uko mubimenyereye niko dutangura niko twinjira mu biganiro byacu tangura d'abord twihanganisha abantu bashobora kuba bari mu bibazo bitandukanye mu ngorane tubihanganisha tubabwira yuko atamvura idahita atasheni idacika ariko nimba uri kuraraba iki kiganiro bigakunda ko amatwi yawe acumva na yandi mahigwe musanzwe Imana yamiduha amahigwe yo kuyundi munsi info abonye undi munsi ni opportunity y'ubuzima ubugize dufise umutumira dasanzwe dusa umusore muri ko murabona sinzi ko umusore ko cyane umupapa ariko nimba bavuze ngo mu Burundi hariho terme dukoresha ngo rebote do chenu ni vyiza vyiwacu koko murabona yuko umusore ameze neza aberewe cyane Fima Boy welcome man yapu nashise karibu cyane muri Akamo TV ni muhira home turakwakiriye cyane uraberewe bro kuva ukirato gushika kugapana kwishati tugiye mwizosi ibintu vy'ama ice merci kabisa donc d'avoir ni Imana igumimezagira ni Imana ihezagira yeah bro umeze neza ego natwe turashima kandi turakwakiriye turamukiriza bariko baradukurikirana muri kano abakunzi ba Akamo TV hawa hi nashise kandi wa musore wanyu Fima Boy nibaza tuze kujya show nibaza tuze kujya show Fima Boy ni ryambere jewe personnellement ndakwakiriye cyambere ni felicita jewe nyene na umufana ndumu big fan ndi kuva kera kuva kare kuba rero ndakwakiriye no munsi womba ngo tuganiriza abantu cyane ni honere kuri jewe icyambere merci beaucoup kuduha kano kanya bro thanks you ego hama ikindi dufise abantu rero batazi neza Fima Boy ninde n'abakuzi mugabo bazi side imwe
ko rero hano hari ukuntu abafana bagenda bacaga ugasanga ari indirimbo yawe akunda n'izindi atari interest ariko muri kuri wewe we introducinga kwawe ni gute Frima Boy ninde? Je nitwa Ndayize Bienvenue usanzwe ndi umurinzi w'u Burundi benshi bazi ku izina rya Frima Boy ndi umuririmbyi ndibaza benshi si urazi twakoze n'ubu turacakora vuze Frima Boy baca babona ishusho y'indirimbo ni wewe kirato naronse kinkwiriye sishaka kucambura nka sitara uranyemeza ukanyuzuza yawe. Aha, iyo niyo twari kwinjira ko ndibaza abatari bakuze n'abakuzi baceba bakumva ingene we presenta. Frima Boy n'umuririmbyi amaze mu muziki w'u Burundi igihe kitari gito. Ego. Kingana nka gute wiravye? Cyane bon donc même 10 ans. Nka 10 ans ne irakwiye. Imyaka 10 uri mu muziki w'u Burundi. Igituma ashatse kuyivugira nuko hari kote tuza gutandukanya. Hariho umuziki mwakora imbere yuko ibintu by'imbuga bigwira imbere yuko entertainment y'u Burundi shuha nkuko imeze no munsi hari umuziki nuko murakora no munsi mu Burundi hari n'amaraso mashasha turaza kugabura rero twumve izo parti zawe uko izo parti zibiri uko wewe uzisigurira abantu dufate new generation iri kirazo bitaraza mu muziki wa mbere we warufise ikibanza kingana gute mbega hari challenge wagize hamaze kuza izi zindi generation two turabona ubu yego reka ngire ko ndabivuga uno mushi new generation ikora bikora neza new generation yaje arimo ibintu bya management numva ubu niyo muziki y'ubu sivyo yego muziki ya kera na management zari zihari aro ama gusaba ubufasha kuba producer ukakubita indirimbo ikamenyekana ata WhatsApp yari ata na YouTube nitwibaza cyane kuri YouTube mo gasanga iradio na Bluetooth yandirimbo yasoze ima Bluetooth ndakurungikiye ugasanga ugiye kuri radio kugira ngo bayikure muri telefone ni carte mémoire urumva donc byaratwara umwanya wewe wakoresheje CD CD twagenda n'ama CD cege Renaissance televiziyo Renaissance zigihari ugasanga bariho ba promoter bakomeye cyane bayitwa ba DJ Nuze wa Madrid gutya DJ yakora kuri Renaissance yakora mu muziki ubu ari Kigali yego ndamwibagiye izina bariho banuze bakoze ba Boaz sivyo aroba mo bita ba Lenova na Lenova arongoye abaririmbyi barandiri mugisha arongoye aba journaliste même arongoye aba journaliste Lenova baba journaliste bakera niko ndavuga abantu bagize amateka ba Patrick Pajo yego nabantu bakoze cyane rero niko ndavuga ba DJ Daddy bajya n'aba DJ benye bakomeye kandi bako ba Romeo bande uvuze amazina ubukura avuga ikintu gikomeye cyane Amiri production no abatazi Amiri kanabwira Amiri production Mukombozi Frank Génération 80 yego yadugije benshi Satb n'umusirekuri aro n'umupromota ubu aro afise imbuga ikomeye cyane ya Kezanet ubu aro boss wayo Landry Mugisha mbe ni kugira ngo mumenye Mukombozi niwe yabazamuye mu kabisa rero mugabo rero ibiko birabubu sivyo byabakera kera ari umujournaliste yafata abarindi nka 200 akabazamura okay nibyo twariko turavuga duhere kuri ba Amiri tugahera kuri Landry Mugisha n'umuntu twubaha cyane adugije basatbi bande ariho n'abatagize amazina bamwe batakira neza mu Ismail bari benshi Ismail ni nouveau n'umushasha si wake n'umushire mu allergie voilà okay ni mushasha rero igituma ntanguriye kwiyo point nuko nakiriye umuririmbyi atari amaraso mashasha mugabo arimwo amaraso ya kera na mashasha kuko ico gihe warakora nuno musi muri generation shasha ikirakora mbega mu kwinjira mu iyo generation shasha byagusavye kukugira guhinduka byagusavye inguvu nkaho menga wonje muziki gushasha yo bandanije new generation irakora kandi sibo batanga amafaranga bafise management urumva keto twakora ata management ugasanga rero uraze kugwana n'umuntu afise management afise inguvu zo kuvuga ati uno musi kora umuduga tuturire
Kipiyo. Why n'amafaranga ufise ugasanga none utukura na drama team afise management ukura na D1 afise iteka imushigikira mu nguvu zose iradio iraduza none wowe ujya bogwana nabo niho rero nagomba rensike kwa gitwa ndiko ndakubaza uku hari aba legend hari ikintu batumva mugabo rero nkona kubwire ngaho aho rero musonera abarinzi bakora ku nguvu zabo même Lolilo ndamukubde chapeau arakora na management afise Lolilo niho gushika baracapambana muri niho niho twagomba twinjirire hari abaririmbyi rero baboneka ko nkaho umenga bari aba legend nuno musi baracakora siko hari na nouvelle génération kuri wewe iyi nouvelle génération ubona bikenewe ko kugira mwe muhagarare nk'abaririmbyi ba kera mukurikira sense irimwo canke mwebwe no kubandanya irya sense yanyu ubo nouvelle génération igakurikira mwebwe okay ubu tugize ivyo turavangura umuziki two turakora twese ndavye new generation nayo irafise ahantu iko iraduza umuziki wacu yego mu makungu kandi nibo bakora amagogwa benshi hanze y'igihugu gukora amakonseri ni kuvuga rero bakora bikora neza gikuru gusa cyo novuga gusa ni habemo ibi byo kuvangura umuziki bivemwo umuziki n'umuziki urazi gituma ibi byose biko biraba ko abaririmbyi bubu bafise aba journaliste nabo nyene baba bifitiye abaririmbyi babo bari yapara rero habaye idiri nk'ubu habaye idiri bakarondera kanaka afise abiwiwe Edison alo dushaka dukora umuntu n'umubosi niko ndategura konsere ahantu yiwanje reka ndaza kukubwirira ndakuvugishiriza aca avugisha abiwiwe aca ronka mo percent ziwiwe bisigura gute ico kintu rero nibaca baraba ngo uyafise hit afise iki baca bahamagara bajya niyo mpamvu usanga mu makonseri ahaza bajyanye Voilà. Uno munsi ubonye uyu ejo uzomubona haje. Ejo umubuze haje uzomubona ari nibajya nyene. Ugasanga umuntu arakubise show nka show umunani mu kwezi kumwe ari wa undi. Enda kubaze gatoya. Yego. Turiko turavugana ryari na D1 muri acarambaza filma jewe nakoze muyisama baze gukora concert zinga. Wakoze concert ziga niza kampuni niza iteka byose iteka iwanje yinjiriza ziga ko twazikoze hari umuntu wumvise yarishe umukinama oya yari iteka anga ati zo kuriha cyo ndabona nivyo sikirenga kuko ziga zo kuriha naho ziba zifise bro umuziki wacu urateye ishavu ni hamwe gusa reka dukore tu mugabo gusa tukabandanya mw'ivyo bintu tuzoguma dukubitwa n'abandi aho hantu nashaka ko tuhasika kuko birumvikana ko menga umuririmbyi arashobora kuronka amasho menshi iyo yakubise hit kandi bikumvikana byose indirimbo umva ndakubwira indirimbo y'umuririmbyi nziza ifise même qualité ni hit ziga rero bazicira he bazicira mu biro zishikira mu ba presenter ba promoter nico kintu agomba no musi akamo itatumye ko Frima Boy chambona yuko menga na jewe bankumiriye urumva ariko ba presenter bamaze kubona yuko bahejeje udaciye ku minwe yiwe uwo n'urumuririmbyi voilà nico kintu agomba mvuge kuko abantu biyumvira ko no umuntu afise hit ni watumirwa me jewe ndavye n'indirimbo yawe ikirato ni indirimbo yabaye virisi ngaha mwigisagara bona ndakubwira umugabe ndirimbo na concert nimo nayikoreye nico nagomba nakubaza ati none nk'ikirato vraiment yagusigiye iki nari amafaranga ya YouTube ibisigaye bo na concert même concert nakoze sikuvuga ngo namagoje ko ikirato ama concert nagiye nkora ni ku nguvu ziwanje no kwitanga donc noko n'abantu bazi Frima Boy mugaso ati concert y'ikirato ko ijya ndirimo nayo ndayirimbye ahantu hose munara hagati abantu barafa none hit vraiment ni virus mugo kacuraba bakakwicira no kukwima même concert bakakwima na concert yo kwinjiza nawe basi uronke gatoya Frima Boy aramaze kwamamariza company nimwe ngaha mu gihugu cy'u Burundi no nibiraba mugabo ama company aro menshi none izo company mva ndakubwira
kampuni ziza gute kampuni ziza zikurondera wewe bumvise ariya yego ari batumvise na kimwe nibagwamagara mugabo kampuni ushobora kuzima ko dufise imbuga ziri hejuru mugabo rero kampuni ziza zikurikira bajya bicaye zishaka kurikira bajya nyene baguma bavuza yego mugasanga bajya arimvye baguma bavuga tugiye ruguru je nabo tugiye nawo mu makonsero ngaha bafise target y'indirimbo zitatu akubise indirimbo ziwe zine basi mugabo je ngiye hajya ndakubita indirimbo kandi ushaka no mu gatondo kandi zose ni hit barazifashe meme naho hantu igitunda kwaje ibyo byose no what nuko shaka ko tuja kuri ya miziki rero iva mu Burundi ikajabuka mugandi tuzojabura ibintu ngahi wacu bwa mbere bitemewe ngira ndakubwira ari indirimbo utoshora kuraba uri kumwe n'umuvyeyi wawe ikaba bakayigira hit ngaha bwari indirimbo ushaka kuririmba uri kumwe n'umuryango n'umwana wawe mwicaye mu nzu kirato ijya ndirimbo n'umukuru w'igihugu ushobora kuyumva akayibona n'amasanamu nakaraba igahera bakabandanya n'izindi ziga n'indirimbo zoshobora zo gushira kwimbere mugabo ari indirimbo ngaha tukumva ari umunsi umwe ari mu rubanza sinovuga indirimbo y'umugenzi wanje w'umuririmbyi byagenze uko nagiye numva kusavuga ati turi mu rubanza nje ngo oyo simbizi izo ndirimbo bagakoma induru kandi izo nga mu Burundi nanicaye n'abapapa nyene bambaye amakostime ndarumva ngo oyo baraguruka ngo wesha wasaze nanjye ndamaramara abaririmbyi baririmba ibiki cegena ndi hajye bacha presenter yewe nawo niwe iga ndirimba cyituma naje banuka batarumva n'indirimbo yanje okay bisigura rero tumenye ikintu ciza kijabuke kigende n'ingufu ari indirimbo ya dramatique twa Cochon indirimbo ya bien cyane ari indirimbo ya Bivez oya no sara indirimbo zijabuka za bien wa aho hantu rero igituma urazi igituma kwa ibyo byose nuko imbere yuko generation ubu tuko twita ko ari legend baza twarigeze kwinjirirwa nico kintu tuharanira kuri Akamu TV two tugarugira gateka ko muziki ndundi ahi wacu no mu makungu ico gihe twarinjiriwe n'abarimvi bo hakujya akanyaru naguciriye gatomva ikibazo hama uheze wishure twarinjiriwe ico gihe sisi ninotinya kubivuga uwo bita Medina de Ben bariko baradu ducimiza ngani kono bivuga hari ava 2010 gutyo ico gihe Imana yabikora haduga basatwi haduga mwebwe haduga nabandi baririmbyi nabari baryamye bari barikangura ico gihe umuziki w'Uburundi usubira kugira ijambo siko turaba mu bihe vraiment umuziki w'Uburundi wari ufise izina ico gihe bakidumari baragarutse bafizo basubiye gukora ico gihe yari mu Faransa aragaruka arakubitana n'amahiti turasubira turaba neza mugabo umunsi rero umuziki w'Uburundi wasubiye kwinjirirwa nyene yumbwire ico kintu tutaranacinjiramo urabibona yuko kandi wa muziki wo hakujya turetse wa Tanzania wahe tukavuga u Rwanda direct umaze gusubira kutwinjirira kandi bo umuziki wo mu Rwanda wapi sho kuvuga ko kura twinjira abo ukuragenda none top 10 zabo classement zabo bavuze iti indirimbo ziri bacha bashiramo na Cochon dramatique wa voilà bo bisigura yuko abanyarwanda ico badusumba tukivugira ngo turabe aho tukitugire abanyarwanda baki badusumba score afise kuntu mu baririmbyi bonyene iki bari uko ico badusumba media yabo ikunda by'iwabo tugiye mu maklabu tutangure kuri Gera Plaza genda yoza kumva DJ yagukubitira kamati ya chini kama indirimbo y'umuririmbyi w'umurundi yicayo nk'amatangazo uzumva ngo koma sava urumva akagera donc kuri tudashaka kuvuga yuko ijya ndirimbo kuma sava itanyaye mu Burundi itanditswe bo bajya bararenganya uno munsi umunyamahanga avuye mu Burayi aje kugira ikirori muri club urazi muri club niyo muziki w'umurundi imiziki dugira akaja muri nka Win Club cyangwa akaja Arena agashika agaca yumva ko mazava ahantu wa muririmbyi wo muri Tanzania cyavuma hose mugaba kumva indirimbo uzugende muri Kampala Nigeria ugize collab n'umuririmbyi w'uwabo hageze ahantu y'uwabo w'umurundi barahakata
bagaca babandanya izindi niko bagira aha mu Burundi ho umenga twebwe indirimbo zacu bazivuza habaye indirimbo yasohose hit je gituma nenda kubadisha ico kibazo rero ngaho rero twebwe dufise ibibazo abanyarwanda baca dusumba barata dusumba kijya kintu cyo gukundana gufatana mu nda wabo dushobora kukugaya wewe wagiye kugira media yari bakakugaya ugasanga wakiriwe n'abantu babiri ariko bo baje ngaha bagenda n'amakamera y'umwanya dugana hejuru mu biti kandi promoter akacaba mu bodyguard kore ibihumbi ijana sivyo mugabo wayi utoshovuga ati uno munsi Roriro avuye hanze cyangwa Fima Boy avuye hanze reka tumwakire rero tugakuza ziga media abantu bakavuga ati mu Burundi yagiye barakundana uzurabe habaye umuririmbyi wa hanze yaje ngaha cyangwa ziga concert za Duda na Buja FM warabonye babipostinze cyane nitwa bivuze cyane abanyarwanda bumva ubwoba cyangwa abakongomani abatanzania mugabo abatanzania uzurabe ama concert zabo ziga za Serengeti za Wasa Festival baragira kantu urabi utuntu bakagira ati ebana tuko turaraba ama concert zo muri Tanzania abantu baruzura kubera kinga abantu ugasanga oni byakubise squat tubeshanye Fernando rakomeretse nga kuri Nueva yarabuza abantu why kweriki les media tudakundisha abantu by'iwacu na tukuvuga dukundisha iby'iwacu dushaka gukritika voilà tukagira rero ibintu byo kuponda dusanga rero duponda nabandi badashaka iby'iwacu bacha dufatira hajya nyene je gituma je nenda kwajuka nago mafate izina Fima Boy ndarishire ku munzani ku bikorwa rifise ku miziki ribitse mu kabati siko ku myaka rimaze mu muziki je mfata rero njabukiye hakurya mfate Kivumbi mfate Kenisoro mfate ba Juno bandikire ku munzani turaba ukwiza nirobo y'ibiro uza gupima mugabo ce tuza rero mu mitwe y'abarundi ce turaba bo mugabo abarundi tubagore abarundi tubagore reka ndabavugire apari umuziki bari bindi vy'imviro barimvye abarundi barimwo byinshi by'ubuzima sivyo why no ubuzima ikile media ikindi naco umurundi icambere urazi umurundi n'umuntu akunda ikintu camake we nawo mubwira igihumbi nja muri YouTube gukora mugoro mwaka mubwira amega des truas aho sawa abo rero ico kintu rero abarundi nabo bamenye yuko umuziki wacu utotera imbere abarundi batadushigikiye Fima kubyo mbe ni semi ninde umwana wahijya yeje azagafata hit mu karere utumbereyemwo ibintu birebire please music yacu nkugwana uno munsi Roriro yasohoye indirimbo wawe urayumva wewe wapi nta n'umuntu ndabona ipostinga nimba hari wa postinza mbare kuko nimba tije ntabe mbwa ntaho ndayibona tondanye ibindi no mpamvu mvuze ati rero ari bintu umunsi twamenye ibibazo tuzoronka inyishu kubwawe nka Fima Boy reka twishimire dufise Buja TV Buja TV iri muri Canal Plus mugabo genda urabe televiziyo ya Buja TV genda urabe gusa indirimbo zacu ziravuzwa mugabo genda urabe 100% hanze uzakumva n'indirimbo tutazi zamuririmbi zitadandaza zishika hanze mugabo iyo Buja TV iri muri Canal Plus ya kubita indirimbo z'u Burundi gusa we ari kintu rero tutaramenya kubwawe ingorane ubona kuko ntituzokwigira turonka ingorane iriho tutarabona ariki ingorane iriho iri hehe aba promoter bama Facebook n'aba journalist nibicare hamwe bose bamenya ati jewe ndanje ndashaka dafise kuduza umurinzi ngaha nundi ngaha bicare hamwe bose barashoboye baduze rero muziki yacu ariko kandi aho kantu uvuze hariho n'aba mapost yabo usanga bariko bayahembesha ko ugasanga ro muri nk'abaririmbyi bidoga ngo nakana musavya postingira kantu ngo asaba ngo $700 bo icyo kintu rero cyo guposta ngambira abaririmbyi je naje vyigeze kunshikira kera imbuga zanje zikiri hasi nararonde umupromoter sino muvuga tifasha posting yambwiye ati Fima Boy wewe reka ndakubwira ramamagara reka ndakwigisha kuzimbuga yawe tu uzombwira
inyuma y'imyaka 2 cyangwa umwaka umwe naramurondeye ndamuha n'ifana voilà okay none buganje yaraduze ubu je nshize ikintu uragikurikirana n'abarinzi rero barafite ico bamenye rero bafise ikibazo bakoresha imbuga zabo biduganye mu promoter hajya gukuramo urusaku ivyo wa postinze akabikura cyangwa agira screenshot akaronka amakuru wowe nugende kumurondera ngo agugirira amakuru ariko nakandi kantu nibaza sinzi ko kanyumviriza ko gura umve ko kofasha hari ukuntu kandi umenga bari byo mu Burundi style ziba ziko ziragegwaho abandi bari ko bari rukikangamwe mwe ntimuzihurumbira for example amapiano yaje azana South Africa nimba ntihenze mugabo muri Tanzania bawufata nk'umuziki wabo guca no amapiano muri Tanzania bo bajana baratu babe abatanzania bakoragwana n'aba Nigeria bafise uwaserukira w'igihangange none ukoza amapiano muri Tanzania bafise umuntu agize ikintu baragikurikira nka Diamond akubise ku masafu wowe uja kuririmba je vais bien ucuronde mumva rero twebwe rero cyatushaka kwibaza mu badukurira Satubi yari ni benshi Satubi bigeze kuvuga ati je n'amapiano nzoririmba yari yavyase nanzo uno musi byagenze gute yari defense ryari ngo narinzi ngo azoca ngo umuziki uzoca uzima none nabonye ko ari umuziki udafa Wizkid yari nawe yarigeze kubivuga ico kintu Davido cha kubita amapiano acamagara Chris Brown amapiano avuga nije ndasigaye acha kubita na amapiano rero bijya rero tujana nibihe je nakubise indirimbo na Oleg Iburaya ni afro irimo amapiano indirimbo ya bien yego sivyo rero tuko tugenda nibihe cyo turaraba basi tugasiramo ibihe tugaca turimba n'indirimbo nyene zubaka za bien za même zuke y'urukundo iri kugwego je no kubwira ko nk'umuntu ari muri industry nk'umuntu akurikirana ibintu hari ukuntu mwari mutanguye kuduga neza umuziki w'u Burundi ukumva ko iziki mugiza dushimira aba generation mashasha aratuvugira sana mereye kuri abakiri ko abamena nimbo yibande aratuvugira kuko last time mu Rwanda harasohotse indirimbo zibiri utwa Bruce Melody yarasohoye yutwasowe nundi nyene Chris Easy arasohora mugabe izo ndimbo ntizigeze zifatisha ngaha mu Burundi nkuko byari bisanzwe kuko twari twibereye mu tuko turakora indirimbo z'abarundi buzuzwe ziduka ako kantu ubona izo nguvu ziyo new generation zirayebye nk'aba legend nta kuntu namwe basi aka kantu sukuvuga ntimuzoba mwiyubashe mubakurikire mwiyo sanse barimo alo makolabo ni maze gukora kolabo sinzazisohora alo kolabo sinozivuga nga ariho meme nakoranye na Oleg new generation yego bo alo makolabo ngiye gusohora kandi zikomeye mu muziki abandi bari nawe ubabwira iki no umuziki usaba uburyo abari legend bayevye umuziki uri amafaranga ubu benshi n'aba taximene baba uburyo ubuzima on vuga ati fan generation 80 yarakoze na Double J bo sikuvuga meme umuziki we n'umutayi audio de 100 300 400 kuduka video 1 million kwa Johnny Lark 1 million 3 million 4 million kuduka bivana na location ya ofise n'indirimbo sasa by the way congratulations niko ndakubwira rero ukora naba rero kagenda uvuga ati ngo umuziki n'umutayi nishu kandi umuziki ni nko mukobo ugiye gukwa kuko bigusaba ari gihe urondera abavuzi b'ingoma ari bigusaba abatamvyi ari bisaba urondere na Bobo nanuze ukamuhamagara ati Jogo okay uri kuri atuyagira ibintu bifisa akamaro cyane cyane kuri ko utwereka ingora naho zitumbereye peut-être abarundi ntibazobashavurire ngo ntimusorane mugirane ko twebwe natwe turababara bro uzi uhuriye ahantu n'umunyamahanga akakubwira ati jewe mu gihugu mfise akakubwira izina rikomeye ati none ufise ndi warabujya muntu wewe ufise ntajabukuru bibe no urazi reka dushimire kwanza aba diaspora twebwe tinuze aba diaspora kandi abashimira aho bose aho bari hanze mu bihugu bari za Dubai muri Europe Amerika baguma bashiramo amafaranga batuma ko barirenzi nice tuzoshikirwa natwe kuko biraza biga nivyo byari mu Rwanda muri Kongo muri Tanzania ugasanga ugiye ku kibuga c'indege uhura n'abaririnzi nka batanu bamwe baje abandi bagiye voilà mwanga mu Burundi usanga umwe mu mezi 5 ubure biriko biraza se uko biraza vuba mu itari kusanga bamwe bagiye abandi bakagaruka nice ubure twizere ko vuba iyo miziki tubona ko yari hakurya Kanyaro yakira twinjirira ishobora nayo kwisanga hasi uko byahoze ko je ni kugiye igihe twari twese twatamba indirimbo za Bidondo ngaha
sinibaza ko ari umunyarwanda yaravumye abanyarwanda bazi turavye cyo kimwe ba Deben ba Medi bari baje nabi kandi rero kuvuga ati nabajya rero kubera nabantu nyene twoshobora kuvuga aro bari inspire ku balolilo kwa Fizo bandi benshi bagenda barabira balolilo n'abafiso mbe filma iterambere ry'igihugu ntaco ribakora ko ku muziki uko iterambere ntiko rira ahubwo rero nagomba mbwira abaririmbyi bamwe abaririmbyi tuyibaze muri leta twegere reka mvuze tube hafi ya leta kuweki tumira umunsi umwe mairie de la ville cyangwa tukamutumira ko mutama meya abarundi dukeneye kuyaga na meya tukagira la contre tukavugana na meya dufise ibyo twavugaga dushikiriza tukarondera basi ministre wa jeunesse na sport na culture uvuza ko kanturanyibutsa la fois passée turigeze guhura na ministre turicarana nawe yari yanyi muri ville yatumye abaririmbyi toragiye bijya bintu yaravuze ati inyuma y'amezi 3 tuzaduhura turabikeneye dusubire tube turahura na ministre yego kuko tuvugana na ministre abaririmbyi muzoba mubona abaririmbyi bamwe bagiye muri pare bagiye mu manza zikomakomeye bari kumwe n'abashikiranganje mukumwe tubona abatanzania ejo bari kumwe na ugasanga umuririmbyi ari kumwe na chef d'état major yagiye kumuramusa bige birafasha ubuza ukanuranyibutsa la fois passée aho hariko haraba amatora nyene ndiko ndavuga narabonye abaririmbyi presque bose n'imipira y'abakandida babo ikibazo mfise twitege Filma Boy 2025 haraba amatora y'abadepite 2027 y'umukuru w'igihugu twitege Filma Boy urabona twegeye bajya batama tumwitege Filma Boy tuzoronka ziga mpapuro zo kuja hanze bitatugoye kandi bizodufasha ubu ku ma station mwe ntimutonda ku ma essence urumva bizodufasha abarinze tuko turarira dufise aho twogira ko abagwiza tunga benshi bayoboka ariya yego mubu nge nkarondera Venera aroba Mutama Eric nabashikira batusengera plaza bose bumvise ati wa murimvikanaka twamubonye n'umukuru w'igihugu muri system ngenda bambonanye na president w'igihugu nkagenda gusaba umuliyoni umugwiza tunga kanaka avati ni wa muririmbyi uyarakomeye ego uri kumwe n'intare uravoma voilà nibyo rero nibaza ko ibyo gukosora muziki w'u Burundi biracariho kandi ni byinshi ariko ushobora kuba ufise akakuri ku mutima peut-être ntashoboye kubaza cyane mu muziki wa mushasha reka ntituvuga ibindi byose twibagire ibikorwa byawe ni indirimbo iteguye gute ni indirimbo iri hanze yamaze gusohoka ubonera ikirakwira mu bantu gute ubonera ikiraduka indirimbo yanje nasohoye yitwa Shu indirimbo ya bien abantu benshi barayakiriye ndabashimiye ari ibindi bikorwa byinshi cyane nge gusohora me ari akabazo gusa gato kari kahari kari gatumye kwanza ndi about y'umuziki ubu rero vuba ngiye gusora gishaka wagarutse reka nshimire meme Dramati ndafise kuvuga ndamushimiye sha kuvuga impamvu Dramati big up D1 big up akaruka raryose ko umuririmbyi muri amaze imyaka 10 ariko asimira umuririmbyi ataramara imyaka 3 kuri hit kubwanje ari impamvu vuze ati kubera benshi azo kwibaza même birafise action birafise action bizosohokana vuze ati D1 Dramati bonye baca bamenye icyo mvuze ati ariko Estanish narifise akabazo ndamukubaza ko mwasoranye indirimbo yitwa Ikirato n'umuntu ameze gute yaroshe kwa fronta aroshe ku umuririmbyi kaza ameze gute kubera umuririmbyi yahoze cyane Estanish n'umuririmbyi n'amajambo make arazi kuririmba arazi kuvuza iga ndirimbo Ikirato abantu batazi ari ahantu yari niho yakubise igiya base pam pa ba pam pa ba bo Estanish cyo no muvuga ko byinshi muri studio ushaka kwicara hajya wowe wamaze kwandika haraguhamagara kandi mugaca muraba mukagira kandi revision mugascore mugasubira mugakosora kugira ngo mukore ikintu cya bien Estanish afize impano nyinshi no bivuga ko byinshi niyubaho ahubwo nari namuyibagiye ugutekereza kube muri iyi industry ntavuga cyane ntaba ari karasakuza nta Estanish biwe babiremereye Estanish umurindi aririmba live vision yiwe wicaranye nawe niyo kuja hanze
muziki yiwe niyo amatwa mufise ma festival yo muri niyo vision ziwe rero ziki mugabe kantangaza kubera ko umuntu mu ma media si wahari mu ma Facebook si wahari buri kanya mugaba so igikorwa ikaba kiremereye ukuraho bo mu bisanzwe arabarinzi benshi utababona mu ma Facebook bavuga make nka MB data navuga menshi aho basanga so igikorwa Okay, Fima Boy twari kumwe muri Akamo TV. Iyi ni televiziyo ifise ihangiro ryo kugarukana akanovera k'umuziki w'u Burundi uko twebwe turabizeye bro, turabizeye ko abarimvyi b'u Burundi murashoboye. Abarimvyi b'abarundi muvuza neza, muririmba neza, mwandika neza. Ariko nkuko babivuze muragenda muragongana n'ibibazo by'uburyo. Shiko ni iki kintu ubona ama company yo ngaha yo bakorera nkuko abikorera abo hanze tukumva ngo babahaye amasamiriyo desamiriyo kuduga mwebwe namwe kugateka kanyu ivyo ama company kugira ngo adushigikire twebwe n'inguvu nyinshi nivyo navuze ati umuririmbyi kwibaza muri gouvernement turi muri gouvernement tugamagara meya tukicarana n'abategesi bakuru amashira hamwe nazo cadukurikira kuko ishira hamwe ikurikira ukuguru kw'abakuru none nk'ubu ishira hamwe nka limited yoshaka kugutamo imiliyoni amajana itabona ukuguru gouvernement muri twebwe kameme no niyo mpamvu uvuze atari gouvernement n'abaririmbyi irajana twinjire muri leta cyane abategesi ababosi tuzoronka ama company ni menshi nga tuzoronka amadiri aroza gofresh amazi biki wabona ishiramwe kinje irondera abantu kinje ari wasizina mugabo rero ikeneye gukorana n'abaririmbyi tuzokorana nabo gute ico kintu mvuze kirakomeye cyo kwinjira muri leta ajya nabonye umuririmbyi ntanza karoye Dikenzo aheruka kugira baheruka kumugira mushikirangani mu biki ibintu vya culture vy'imico wi tuva kandi afise n'umugore nya ari muri leta mu mushikanje w'ibiki ni voilà kubona ko umuririmbyi ashobora kubana na ministre biga bizoshoboka nitwamara kwitahura ama media badufashe none izo example ni muzifise izo rero bidufise amashira hamwe y'abaririmbyi nibabona kure last time hari umukomedi yo mu Rwanda Bright president wa Mikali aguruka ega manda igomba ihere tuzokumva batubwira ngo tuje gutora kandi president wa Mikali aguruka rero wewe ukore erekana ibikorwa uza abaririmbyi n'abantu bo muri leta ko dufise umudepite wo muri ndari karitoza uno musi tugiye gusora tukaduza drone mu gisagara hagati twita abandi wesha kura ngaho mugabo bamaze kubona yuko turi dushigikirwa n'intare tuzokora n'ama clip hajya muri central hajya nyene kuri bata tuzoduza n'amakamera mugabo asanga ugiye nkasora kamera gusa hajya umva no bandumurozi bijyane dushaka tubikureyo badushigikire bazoshigira gute rero Amika des musiciens stade iri kirubakwa hajye ijya stade mutayikubitemo mutayiprofise iga stade turashizemo amasima abarezi turashizemo n'ubu tuzashaka dushira ko nandi masima ijya ni yiwacu ijya tuzoyugurura ego kandi mu profit ibyo bibanza okay ikiganiro arayagwa nta magwa niko bakunda kubivuga tuvuganye twovuga byinshi cyane nagushimiye ukuntu wavuze ukantu ka Roriro arasohora ubukamenga abantu nitwana bibonye sinzi abantu ico bamuhora kandi umuntu amazi igihe yaraninumiye sinzi ko ikibazo ari we cyangwa ikibazo ari mwebwe muri radio ndasubira mu mutoro ukuboko mu vyure ico kintu cyarero muze mu kige ego je nibaza yuko tuzomurondera nawe tumuganirize reka rero tugushimire ku mwanya watanze ariko kandi nimba hari akantu kari ku mutima ndagwa mwanya ugenda ukavuga je nahejeje kuvuga bijya bikwiye okay murakoze cyane abadukurikiranye yari Akamo TV nkuko mubibona twari kumwe na Fima Boy umuririmbyi wanyu umuririmbyi wacu jewe nongeye kakazina ngo ari parmi les beautés de chez nous aho karogo ukagumane uri mu bintu two present akame umusore mwiza kandi unarimba netse ko bavyiza bagende kuri YouTube Amazon nibaza ko platform zose ushobora kuboneka kwandika Fima Boy TikTok Instagram bakurondera tugushigikire ko nibindi turabishigikira yari Bless the Best yari Akamo TV comment nizo twadukeneye cyarwa twumva cyo duhindura ciao ciao.